Haleluya. Amen. Turashaka gukomera Imana amashyi menshi. Umwami wacu Yesu Kristo tumukomera amashyi menshi. Amen. Rero Imana ishimwe yuko iduhaye kandi akaryo ko gushobora gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kusangira mu uyu mwanya ni ijambo rivuga ngo kuba umuja wo kugororoka. Amen. Ntiryoshe ariko turaza gusanga duciye mu vyanditswe no mu nsiguro ari ibintu vyiza cyane. Kuba umuja wo kugororoka, être l'esclave de justice, kuba imbohe yo kugororoka. Haleluya. Amen. Rero turaza gusoma mu majambo Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma icete ca gatandatu kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 23. Iyo tuvuze kuba umuja wo kugororoka, ni igiki twotangura kwiyumvira? Birashika mu buzima ukumva ko hariho ingeso canke icaha kanaka ugomba gucikako, ukiyumvira ati mbega bizogenda gute? Haleluya. Birabaho ukijijwe ukagwana n'ikintu kanaka, canke ukijijwe ako kanya byose biraheze. Hariho ibihera ubwo nyene, ariko hariho n'ibindi utegerezwa gufatira programu. Yesu ashimwe. Hari ibindi utegerezwa guhagurukira. Yesu ashimwe. Rero ni gute ushobora guhagurukira icaha kanaka, ingeso kanaka, canke umugenzo kanaka uhushanijwe n'ico Imana igomba? Ni igihe watahuye yuko uri umuja wa Kristo. Haleluya. Igihe utahura yuko uri umugurano wa Kristo, gutahura yuko uri imbohe ya Kristo, biragushobokera gutsinda ibintu bimwe na bimwe vyagiye vyigira ibidashoboka canke ibikomeye mu mibereho yabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero turagiye gusoma iki gitabo c'Abaroma, ni Paulo yacanditse, kuva ku murongo wa 15 turasoma gushika ku murongo wa 23. Turiko turajana, reka dusome. Nonezerwa twese dukurikiye mu mabibiliya yacu. Haleluya. Kuko uko dusomera hamwe tugasigurira hamwe, biroroha yuko twakirira hamwe ivyo Imana igomba kutuganiriza. Amen. Haleluya. 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 Ndabira mugenza wawe kadasinziriye. Hari igihe Satani asinziriza abantu mu mwanya nk'uyu, umubwira ati kanguka. Ku murongo wa 15 tumanuke ngo nuko tugire dute? Mbega dukore ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu? Biragahera. Ni muzi yuko uwo mwihaye kuba abaja bo kumwumvira, muri abaja b'uwo mwumvira. Namba muri abaja b'icaha kizana urupfu, canke abo kumvira Imana kuzana kugororoka. Ariko Imana ishimwe yuko naho mwari abaja b'icaha, mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18. Kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira kugororoka. Ndabivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu. Nk'uko mwaha imibiri yanyu biteye isoni n'umugararizo kuba abaja bavyo, bigatuma muba abagarariji, abariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abaja bako kugira ngo mwezwe. 20. Mukiri abaja b'icaha ntimwaganzwa no kugororoka. None n'ico gihe
mwari n'ivyamwa ki mu bibamaramaza ubu, kuko amaherezo yavyo ari urupfu. 22. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo nimuganzwe n'icaha, mukajakarira Imana, mufise ivyamwa vyanyu bizana ukwezwa, kandi amaherezo ni ubugingo budashira. 23 haravuga ngo, ari wo murongo wa nyuma, ng'inkero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya, Yesu ashimwe. Iki gisomwa kirakomeye, mwavyumvise. Rero ugiye kuraba ijambo ryagumye rigaruka kenshi mw'iyi mirongo twasomye, Pawulo agenda avuga umuja. Haleluya. Rero iri jambo nivyo niryoroshe kubwira abantu, kuko hariho kumbura ushaka kuvuga ati uje kutwita abaja, ivyo bintu vy'ubuja si inyigisho wari ukwiye kutuzanira. Ariko tugomba kuraba igituma Pawulo yakoresheje iri jambo igihe yandikira iri shengero ry'Abaroma. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko ugiye kuraba ku murongo wa 15, umurongo wa mbere, Pawulo arabaza ikibazo, nuko tugire dute? Mbega dukora ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu? Aheza avuga gute? Biragahera. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero igituma Pawulo akoresha iri jambo, ariko aragerageza gusigura kuganzwa n'ubuntu, yitije iri jambo umuja. Ubu ndibaza muratanguye kumbabarira. Haleluya. Ni imvugo Pawulo, ni jambo Pawulo ariko arakoresha cyane cyane ku Bayuda bari mw'iri shengero, kuko ijambo umuja bo bararitahura, kuko ryari ijambo ryavuzwe mu vyagezwe. Rero nk'abantu bariko barava kuba munsi y'uburongozi bw'ivyagezwe baja kuba munsi y'uburongozi bw'ubuntu, Pawulo ariko arakoresha ijambo batahura kugira ngo asigure kuba munsi y'ubuntu. Yesu ashimwe. Rero ntiyari imvugo yo kubimiriya canke kubashira hasi, ariko ashaka kubatahuza icarico kuganzwa n'ubuntu, kuba munsi y'uburongozi bw'ubuntu. Amen. Kubera iki? Hari ikibazo uyu munsi c'ingene dutahura ubuntu. Urabona ko Pawulo avuga ati mbega ko tuganzwa n'ubuntu, dufise umwidegemvyo wo kwibera mu vyaha kuko tutakiganzwa n'ivyagezwe. Ngo aha harimo gutahura kutariko Pawulo ariko aragerageza gukosora. Ariko si ivyo gusa, igihe natangura nanje kumva inyigisho z'ubuntu, hamwe na hamwe zarashatse kunzimiza. Ariko kandi inyigisho y'ubuntu hamwe na hamwe iyo itahuwe nabi irazimiza. Nivyo? Haleluya. Rero hari abatahura ubuntu nk'uko ubuntu butanga umwidegemvyo wo kuba mu caha, ariko Pawulo avuga ati biragahera. Ijambo kuganzwa n'ubuntu niritanga uruhusha rwo kuba mu vyaha, si ubuntu bwo kuba mu vyaha. Iyo watahuye ko ubuntu bwo muri Kristo Yesu ari ubuntu comme une excuse, comme igishobora gutuma wemeza ivyaha bimwe bimwe na bimwe ukora, uba watahuye nabo ubuntu. Yesu ashimwe. Rero hari ingaruka zikomeye igihe twatahuye ubuntu nk'uruhusha canke nk'ikitwemerera kuba mu vyaha bimwe na bimwe. Amen. Haleluya. Nico gituma iyo watahuye nabi icarico ubuntu, uzosanga utabona akamaro kihinduka, kuko muri usanga uvuga ati effort canke inkomezi
zizana gushaka guhinduka ntizikenewe kuko twakijijwe kubw'ubuntu. Imvugo nk'iyo mwama muyumva, c'est très dangereux. Uwe n'umuntu avuga ibintu nk'ivyo muvi ruhande. Twakijijwe kubw'ubuntu, nta ntambwe tugomba gutera kugira ngo duhinduke, nta ntambwe tugomba gutera kugira ngo tuve muri biriya. Kristo yarabikoze, ni kubw'ubuntu, tugomba kwibera uko dushatse. Iyo ni incomprehension. Kandi iyo watahuye uku, ubu n'umukristo ariko arapfa. Kuko Pawulo aheze iki gisomwa avuga ati ingero y'icaha n'amahoro niki? N'urupfu. Utahuye ubuntu nabi, ubu umukristo aja mu rupfu uri mu ishengero. Haleluya. Kuko umuntu yatahuye ibi bintu nabi ni wa muntu usanga ivyitwa ko ari ivyaha wewe avyita ko atari ivyaha. Ico twita gusherisa icaha. Hari ibyaha tugira abasheri, nivyo ugasanga icaha ni icaha ariko wewe nushaka kukibona nk'icaha. Rero icaha wakigiza umugenzi, wakigiza umusheri, wakigiza umugenzi, uriki gusiga amavuta. Reka gusiga icaha amavuta, reka icaha citwa icaha. Yesu ashimwe. Amen. Iyo watahuye ubuntu nk'umwidegenje utazana guhinduka, ushaka kuba nk'uko wewe nyene ushaka. Ngo ugomba kubaho uko uvyumva, ariko none burya tugomba kubaho nk'uko tuvyumva. Umuntu yatahuye ijambo kuba umuja ukugororoka, ntabaho uko avyumva. Haleluya. Ntabaho uko avyumva. Yesu ashimwe. Amen. Abagenzi ni babandi kandi babi kandi ukijijwe, ariko bakica reputation yawe. Kuko umugenzi burya arerekana uriwe. Nuzovuga ati jewe ndi umuntu yubaha Imana igihe wamana n'umuntu atubaha Imana. Mbega nivyo? Yesu ashimwe. Ugasanga inyambaro y'urukozasoni ntuyiheba, kavuga ati ndi umuntu w'Imana. Burya inyambaro itahesha Imana icubahiro irerekana uriwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Pawulo avuga ati biragahera. Haleluya. Rero ni bande bambaye impuzu z'urukozasoni atari babandi bavuga ati twakijijwe kubw'ubuntu? I'm free. Ndakijijwe mugabo kubijanye n'inyambaro ndi mu buntu. Ubwo si ubuntu. Ndakijijwe mugabo kubijanye n'ivyo nywa mu kabare ndi mu buntu. Ndakijijwe mugabo kubijanye n'abo tugendana ndi mu buntu. Jena manamaye iyo mpuye n'abakristo bamwe bakambwira ati none kubera iki muri Minevam Kigobe mutavuga ku vy'inyambaro? Igihe twicaranye n'abantu bahenye, vure leader, nta munsi numwe murabivuga. Iyi si inyigisho yo kubivuga, ariko reka ndagaceko. Haleluya. Imana ibahezagire bene data. Amen. Ariko iyo watahuye kuri imbohe ya Kristo, impuzu irava ku matako ikamanuka. Yesu ashimwe. Iyo watahuye kuri umuja wa Kristo, ivyuma birahinduka. Iyo watahuye kuri umuja wa Kristo, intambuka irahinduka. Nanje baracanyagiriza kugenda ameze gutya, ariko gerageza ariko biriko birananira. Ako je m'efforce. Haleluya. Ndacagerageza.
na madame yarigamiye iyo exercice mu cyumba akambwira ati piyo none nuko nyene vraiment none basi reka ndakwereke bwira gutya turabe. Efforçons-nous à la piété. Yesu ashimye. Rero Pawulo akoresha iri jambo agomba gukosora ugutahura kutariko kubuntu bw'Imana. Bene data, ubuntu bw'Imana si ubuduha umwidegemvye wo kuba mu caha. Ubuntu bw'Imana buduha umwidegemvye wo kubona icaha. Haleluya. Tukavuga ati nta mwidegemvye tugufise ko dufise umwidegemvye w'ivy'Imana ishaka. Kubwo ubuntu bw'Imana si ubuduha umwidegemvye wo kuba mu caha, ni ubuduha umwidegemvye wo kuva mu caha. Haleluya. Amen. Rero Pawulo akoresha rero iri jambo esclave, umuja, kugira ngo aba bantu agerageze kubereka ingene bakwiye kuva munsi y'uburongozi bw'ibyagezwe, baba integralement neza munsi y'uburongozi bw'ubuntu. Kuko iri shengero Pawulo yandikiye ry'Abaroma ni shengero igice kimwe kirimo abanyamahanga, mugabo ikindi gice kinini kirimo abayuda. Rero abayuda nk'abantu bari munsi y'ubuntu, bari munsi y'ivyagezwe, nivyo baramaze kumenya yuko batakiri munsi y'uburongozi, batakiganzwa n'ivyagezwe. Nico gituma Pawulo atangura umurongo wa 15 avuga ati tugire dutse dukora ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe. Ubundi ivyagezwe nivyo vyarimita abayuda, nivyo vyababwira ati wasambanye, nivyo vyababwira ati wivye, nivyo vyababwira ati wabeshe. Ngo ivyagezwe nivyo vyabatunga urutoki. Rero bageze ahantu kumbure biyumvira ati ko tutakiri munsi y'uburongozi bw'ivyagezwe, ko tutakiri munsi ya mategeko adutunga urutoki, tukaba turi munsi y'uburongozi bw'ubuntu, rero turi free. Nakiki turega? Pawulo avuga ati biragahera, mugomba gutahura ko muri abaja ba Kristo Yesu, mugomba gutahura ko muri imbohe zo kugororoka, mugomba gutahura ko muri abagurano b'umwami Imana, mugomba gutahura ko atamwidegemvyo wo kuba mu caha mufise. Raba ku murongo wa 16 ngo nimuzi yuko uwo mwihaye kuba abaja bo kumwumvira, muri abaja b'uwo mwumvira, namba muri abaja b'icaha kizana urupfu, canye abo kumvira Imana kuzana kugororoka. Yesu ashimwe. Rero Pawulo akoresha aya majambo kuko abayuda aya majambo bari familiye nayo, bari bazi carico, bari bazi ivyagezwe bivuga ku bijanye n'abajana ba shebuja. Ngo nimuzi, ngo ariko arabasinyara biciye mu vyo bazi, ngo nimuzi yuko shebuja mwihaye kuba umugurano wiwe, muri umugurano wiwe reyerema. Kuko ibijanye n'abagurano canye abaja mw'isezerano rya kera, kugira ngo njewe mbe umugurano sinafatwa ku nguvu. Lomet akere ko ndamubera umugurano yarangura, yaratanga ibiguzi vy'uko ndamubera umugurano, jewe ndabishatse. Ariko n'abavyeyi barashobora gutanga abana babo kugira ngo babe abaja b'umuntu kanaka. Canye nk'ideni, murazi mu gitabo c'abami hari umugore yagiye kwa Elisa, aramubwira ati urazi ko uwo dufitiye ideni byananiranye, abana bacu bagira baje kuba baja. Rero ufise nk'ideni warashobora kuba umuja w'umuntu kanaka,
rero icyo nshaka kuvuga, Pawulo avuga ati nimuzi yuko shebuja mwihaye. rero umuja ntiyabijamo par force, kuko harabamo n'ikiguzi. umuntu waramugura kugira ngo akubere umuja, mu yandi majambo kugira ngo agukorere. rero nuvuga ngo igihe shebuja yatanze ibiguzi, uyu yaguze yacaja mu makondisiyo yo kuba umugurano, yacaja mu buzima bw'uwaho atashwa agifise. nuvuga ngo yagiye ahantu hari uwumuganza. rero uyu umuganza niwe asigaye amuganziriza mu byo ashaka, haba kumuragirira ibitungwa, haba kumurimira, haba kumutuma hirya no hino. yababaye umukinagizwa wiwe. bene data, inkuru nziza nuko turabakinagizwa ba Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe. none ko Pawulo akababwiye ati ibijanye n'ivy'abajana ba shebuja murazi mekanizme. rero iyo wihaye kuba umugurano w'umuntu kanaka, ubwo nyene uwo muntu abaye metre wawe, niwe akuganza kandi akuganziriza mu byo ashaka. agaca ababwira ati no mu bijanye n'ibi bintu turimwo byo kuganzwa n'ubuntu, nimba muriko murongorwa n'icaha kanaka, murabaja b'icaha. nimba mwemeye kurongorwa no kugororoka, murabaja b'ukugororoka. Haleluya. rero amaze kubibutsa ingene ivy'abaja n'abagurano bigenda, aca bazana akabereka yuko bashobora kubaho toujours bari munsi y'ubuja bw'icaha kandi bari muri Kristo Yesu. nivyo twariko turavuga. rero umuntu arashaka kuba ari mu ishengero, agasohoka yinjira, akavuga ati ndakijijwe, mugabo ugasanga uyu muntu vy'ukuri y'Imana imuravye ni umuja w'icaha, ntaraba munsi y'uburongozi bwo kugororoka. ni umuja w'iki? ni umuja w'icaha. ndakunda Petero canye intumwa zatwitangiye imbere mu vyete vyabo. Pawulo yandikira Tito igice ca mbere ku murongo wa mbere, muri presentation avuga ati jewe Pawulo umugurano wa Kristo kandi intumwa yiwe. mbega wo vuga nawe ati jewe umugurano wa Kristo, jewe umuja wa Kristo, jewe imbohe ya Kristo, jewe Simoni Petero umugurano wa Kristo kandi intumwa yiwe. ariko intumwa y'iki gihe ivyo mwobigwanira hanyene kuri arutari kabisa. Apotre tout d'abord, ivy'ubugurano iwanyu. Haleluya. Prophète tout d'abord, ivy'ubuja iwanyu. ariko abatwitangiye imbere baratahuye imbere y'ico bari, imbere y'imiryango bavukamo, imbere y'amahera bafise, imbere y'ubuzi bakora. Tout d'abord, ce sont des esclaves. N'abaja ba Kristo. Yesu ashimwe. nta shwa zabo zikiri imbere, ivyo bagomba sivyo bikiri imbere. batahuye yuko abakinagizwa ba Kristo bagiye abarungitse, bakora ivyo ababwiye bakora, baheba ivyo ababwiye guheba, bava mu vyo ababwiye kuvamwo. n'igihe bagiye bazi ko baza guhura n'ibibazo, nimba ari umwami yabivuze, baraza guhura n'ivyo bibazo. n'igihe bazi ko baza kuburara, biteguye kuburara. Yesu ashimwe.
reka ikirato gitoboke, kuko ari igihe cyo kwambara ikirato gitobotse. Ibi tugomba kuvyemera. Hari igihe cyo kuburara, tugomba kuvyemera. Yesu ashimwe. Bigeme muri hano, hari igihe cyo kwambara ijipo imwe. Bagabo muri hano, hari igihe cyo kwambara ishati imwe, kakantu ko ngaha. Hari abantu batemera akantu ko ngaha, ariko akantu ko ngaha hari igihe cyo kukagira. Ibi rero iyo utavyemeye, uca wikwegera muri ca kintu c'ubuntu kirimo ivyaha. Mbega birashoboka ko umwigeme akeneye amavuta ya classe atayaronka, kandi akamenya ko ari igihe cyo kutayaronka? Amavuta ya Tops agura ngahe? Ariko aha ni bake, mumbabarire, nta numwe nuza urutoki, sinovuga ngo ni bake, ariko bamwe ivyo ni babisiporota. Aremera be mu caha, mugabo agure icupa rya 20 rivuye he? Mu caha. Mumbarize, mbega uri umugurano w'umwami Imana canke uri umugurano w'icaha? Mubaze. Bene data, ntidushobora gutsinda ivyo turiko turanigana navyo igihe tutemeye gukubita kugikiriza ngo tuvuge ati turi abagurano ba Kristo. Rero kuba umugurano wa Kristo hamwe na hamwe vyemplika kurara ubusa, hamwe na hamwe vyemplika kwambara ikirato gitobotse, hamwe na hamwe bizana kwisiga utuvuta tw'500, hamwe na hamwe vyemplika kwambara ijipo imwe umwaka wose, hamwe na hamwe birashobora gutuma urara kw'ikarato. Nta muntu yaraye kw'ikarato ngaha. Nawe n'umujera arandira ambwira ati, Pio, umwaka wose ndara kw'ikarato. Kuba umugurano w'umwami Imana, turakeneye kwiha icitegererezo aba bagabo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Rero Paulo arabereka mekanizme, arabereka icari cyo kuganzwa n'ubuntu aciye mw'iki gikorwa cyo kwerekana yuko uwo wumvira uri umuja wiwe. Nimba wumvira icaha uri umuja w'icaha. Kujya muzi by'abagurano na bashebuja kamaze gutanga ibiguzi, ukemera kuba umugurano, ako kanya winjiye kuba mu buja, azogutwara uko agomba. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 18, ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18, Paulo aravuga ati, ariko Imana ishimwe. Haleluya, biratanguye kuryoha. Imana ishimwe yuko naho mwari abaja b'icaha, mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18, kandi mwacunguwe ngo nimuganzwe n'icaha, mujakarira kugororoka. Ubundi Paulo ariko arabakomeza, ariko arabakubitira agaklende, avuga ati, il faut faire attention, ivy'ubuntu suko bimeze. Haleluya. Ku murongo wa 18 avuga ati, ariko Imana ishimwe kwari ukubibutsa namwe shengero rya Minevame. Yesu ashimwe. Nimwibuke igihe mwemera Kristo kaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Ndakunda indirimbo ivuga ati, Yesu ndacibuka umusi mwiza nakwemereye ko kwari wewe Mana yanje
nivyo nezererwa iyo nibutse umunsi nakwemereye ko. Burya nta mukristo atazi umunsi yemereye ko Yesu Kristo. Nimba utazi umunsi bemereye ko Yesu Kristo, haba harimo akabazo. Ariko burya umunsi Kristo yagukubita ntuwibagira. Umunsi wapfuka mukarira ntuwibagira. Yesu ashimwe. Umunsi wemerera umwami wawe ko aba umwami n'umukiza ntuwibagira. Haleluya. Rero Paulo ariko arerekana kuko ubundi umuntu yagiye mu buja bw'umuntu kanaka kubera yamuguze, iyo avuye munsi y'ubuja bw'uwo muntu bavuga yuko agiye mu mwidegemvyo, yaba yidegembeje. Ariko ntivyari vyoroshe kuko ico gihe yabanza kurondera ivyo yicunguza. Niyasohoka gutyo, ariko hari ico yatanga ivyo yicunguza kugira ngo aje mu mwidegemvyo. Ngo n'umuntu kugira ngo ave munsi y'ubuja bw'icaha ahinduke uwidegemvya, ave munsi y'ukuganzwa n'icaha, ave munsi y'ubuja bw'icaha, uyu muntu Paulo arerekana ingene vyagenda. Nivyo bariko baravuga ngaho ku murongo wa 18. Ngariko Imana ishimwe yuko naho mwarabaja b'icaha, mwabibonye, mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18. Ico gihe rero mwumvira kujya umugurano kugira ngo abe mu buja wenyene, niwe yirivra, niwe yitanga. Livrezo yava mu mutima wiwe, niwe yitanga. Nico gituma Paulo avuga ataha, namwe kugira ngo muve munsi y'ubuja bw'icaha, vous avez obéi, mwarumviye. Mu yandi majambo mwaritanze. Mwitanga kuki? Mwitanga ku butumwa bwiza mwashikirijwe. Mwitanze ku nyigisho mwahawe. Haleluya. Rero nguko ukuntu umuntu ava munsi y'ubuja bw'icaha. Nigihe wenyene yitanga, akitanga biciye mu kumvira, akitanga biciye mu nyigisho yahawe. Ngo kandi ngo mwacunguwe ku murongo wa 18, ngo mwacunguwe, ngo nimuganzwe n'icaha, mujakarira kugororoka. Birashoboka ko tujakarira kugororoka. Birashoboka ko tubabaja b'umwami Imana. Haleluya. Birashoboka ko tubabaja b'umwami Imana. Yesu ashimwe. Birakunda gose ko tubabaja b'umwami Imana. Ngo igihe mwene data waza kuri Kristo Yesu, kubera inyigisho wumvise canke kubera ubutumwa wabariwe, ukaza ukihana ukizera Yesu, kiya gihe wemeye kumvira Yesu. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe ati wemeye kumvira Yesu. Wemeye kumvira Yesu. Mu yandi majambo, wemeye yuko Kristo Yesu akubera umwami, wemeye ko akuganza, wemeye kuba umuja wa Kristo Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Ibi rero benshi nibavyumva. Iyo utumvise ibi uzoguma mu buja bw'icaha. Ariko ugomba kumenya ko igihe waza kubera inyigisho wabwiwe, kubera ubutumwa wabwiwe, ukemera kwihana no kwakira Yesu, wemeye kuva munsi y'ubuja bw'icaha uja munsi y'ubuja bwa Kristo, wemeye kumvira uwundi mwami. Haleluya. Kugira umuntu kugira ngo ave mu buja bw'uwamuganza,
byanesesita ibimucungura. Yesu yaragucunguye. Haleluya. Yesu yaragucunguye. Petero wa mbere icete cya mbere, Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 18 na 19. Icete cya mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Turiko turavyumva bene data. Hariho umunsi wewe wemera kuza kuri Kristo, wihana ivyaha, uramwizera. Rero kiriya gihe icyo ukwiye kumenya mw'ibi bintu ndiko ndavuga, ukwiye kumenya yuko kiriya gihe ni wihanye gusa urizera ucika umukristo. Ugomba kumenya ibiri mw'iyi ntambuko cyane iyi ngingo wafashe. Ibiri mw'iyi ngingo wafashe nuko wemeye kumvira Kristo Yesu. Haleluya. Wemeye kumvira Yesu. Hama rero duca tuvuga yuko ni wemeye kumwumvira gusa, ariko wemeye n'ubwami bwiwe hejuru y'ubugingo bwawe. Mu byandika ivyo bintu, icambere wemeye kumwumvira, icya kabiri wemeye ko akubera umwami kubera hariho ibiguzi yatanze. Sishaka kwihuta, shaka ibi bintu vyumvikane. Ndiko mvugana n'abantu bihanye bakizera umwami Yesu. Kiriya gihe wenyene niwe wizanye kujya umugurano ari we yitanga mw'ico kintu. Nawe igihe wumva ukaza wemeye kumvira, wemeye kwitanga munsi y'uwundi mwami kubera yagucunguye. Haleluya. Ni bande bazi ko bacunguwe n'umwami Imana? Ikibazo gihari, Imana ibahezagire. Bamwe mw'ishengero ibi barabizi, abandi ntavyo bazi, ariko uyu munsi ubu muco wacu twese. Haleluya. Ubu muco wacu twese. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 na 19 haravuga ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu. Tugende buke buke, kuko kugira ngo umugurano yidegevye ave munsi y'ubuja bwa shebuja yarondera ivyo kwicungura. Haleluya. Aha rero bavuga ati muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu. Kugira ngo tuve mu ngeso zacu, mu yandi majambo kugira ngo tuve munsi y'ubuja bw'icaha, nitube abaja b'icaha, hari ico Yesu yatanze. Yaraducunguye kugira ngo twidegemvye. Ubundi kwidegemvya dufise gutuma duhimbaza kurakomeye beneda, kurakomeye. L'esclave yabanza kurondera ivyo kumucungura. Rero uyu munsi wewe naco watanze kugira ngo uyu munsi widegemvye ku caha. Naco papa wawe yatanze, naco mugenzi wawe yatanze. Yesu ashimwe. Nta mutahe washizemwo, ariko hari uwashizemo umutahe. Nico gituma uyu munsi Pawulo akubwira ati emera igihe waza, wemeye kumwumvira, wemera yuko aba n'umwami n'umukiza. Kandi n'igihe burya mwaza niryo sengesho rega mwakoze, nuko tutarigendera. Turi muri fraude bene data, tugomba kuba bizigigwa. Ikizwaza kuri Yesu twavuze ati umbere umwami, umbere umukiza. No Paulo Petero avuga ngaha ku murongo wa 18 ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe na basogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu. Ntitwacungujwe ibingana n'amahera,
l'esclave kumbure kugira aje mu mwidegemvye yatanga amahera. Mugabo twebwe bene data si amahera yatanzwe, si ubutunzi kanaka bwatanzwe, si izahabu. Ikintu kizimvye twemera ngaha uyu munsi tuguye ko bamwe tutogaruka no mw'ibi bintu ni izahabu. Uyu munsi ni bake baguye ku zahabu bogaruka mw'iri shengero canke bosubira mu vy'amashengero, kuko bamwe bazi ko bari ngaha kubera bagowe. Bene data ntituri ngaha kubera twagowe, ariko benshi nivyo mufise mu mutwe. Muzi ko umukizwa ari umuntu mu vy'ubuzima bwo hanze vyankiye, ariko none burya vyaratwankiye. Ako nivyo twiyumvira. Il faut changer. Inaco gituma tubandanya tubundabunda mu vyaha, kuko tuzi yuko tubirimo kubera vyanse. Ivyanse mu izina rya Yesu biragahera. Navuze abaje ngaho uyu munsi kubera babuze iyo baja, ntabarimo. Haleluya, Yesu ashimwe. Bene data dukwiye gutahura yuko turi ngaha kubera hariho umuntu yaducunguye. Yesu ashimwe. Igihe uba hano ukaba no mu vyaha ikintu utaratahura, hari akantu kataraba active muri wewe, ivyo kuba ukijijwe usanga bifise izindi siguro zinyuranye n'ibi. Ariko Petero asaba kubabwira ati muzi yuko ivyo mwacungujwe biruta agaciro kure ifeza n'izahabu. Ibi rero umuntu yabitawe pe mpota yahembwa aguma ari umuja wa Kristo. Yesu ashimwe. Hari ibyaha utomutwaramwo, ushaka kumusambanya hovyo, ushaka kumubwira ngo yibeho hovyo naho yoba buraye. Haleluya, kuko insiguro yo kuba ari mw'ivyo bintu iratomoye, ntinyiganyizwa n'ikintu na kimwe, nikugwaho ntihindagurika. Haleluya. Rero ngivyo twacungujwe bantu b'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Sinzi ko turiko turavyumva kumwe. Abavyumva kumwe dukomere umwami wacu amashi. Ngo muziki ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe na basogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa. None wumva utari umugurano wa Kristo, ubu biratahuritse. Turashaka gusenga turangiza tuvuga ati turabaja ba Kristo Yesu. Tuvugana ukuri, mbega turemera ko Kristo yaducunguye? Yesu yapeye kujya shebuja yapeya kugira ngo utombe mu buja. Yesu yararishe kugira ngo uje mu buja bwiwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikibazo kindi gihari n'abashaka kuvanga. Reka tureke kuvanga beneda. Yesu yaravuze ngo ntawugira abami bangahe? Babiri. Bamwe rero turagomba kuba mu caha no mu kugororoka. Oya, reka kuvanga. Aho wagiye mu kabare ukabanza kurabaho nakayicaye na nakayicaye, ugasaba koka, ugaca usaba na ka karibu. Ni bande bazi twa karibu? Twa karibu menga baraduciye, turacariho. Hari abavanga koka na ka karibu,
agaca aganira n'agatwengo kenshi n'amajambo menshi ngo uyu ni umunezero w'ubwami, ndanezerewe, Yesu yangiriye neza. Ariko yafashe aka energy yashiramo karibu. Burya energy uvanze na ka karibu, aka energy kamera nka korosha neza, karibu nisohoka neza. Ariko ababizi burya barabizi. Urumva ko yashizemo ka, reka kuvanga. Reka kuvanga. Raba ku murongo wa 19. Pawulo avuga ati mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 19, ngo ndabivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, ngo nk'uko mwaha imibiri yanyu biteye isoni n'umugararizo kuba abaja bavyo, arumva ni kera, bigatuma muba abagarariji, abariko nanone actuellement, abariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abaja bako. Yesu ashimwe. Ubundi fata umubiri wawe, iha ivyiwe vyawe, ibintu vyawe vyose, uriko uravyumva, reka umubiri wawe uwe ukugororoka kugira ngo ube umuja w'ukugororoka. Ngo muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abaja bako kugira ngo mwezwe. Haleluya. 20 akavuga ngo mukiri abaja b'icaha nimwaganzwa no kugororoka. 21 none rero igihe mwari, none rero ico gihe mwari n'ivyamwa ki mubibamaramaza ubu. Ubundi wewe ushobora kwiyevariwa. Haleluya. Nimba uvanga urashobora kwiyevariwa, nimba utavanga urashobora kwisuzuma. Ikizokwereka ko imbohe y'ukugororoka uri umuja wa Kristo, yuko ibintu uri kurabigenderamwo, ivyo wagenderamwo kera uyu munsi n'akamaramaza kuri wewe, nibikoza soni, nibitera soni. Ariko igihe uvanga nta bitera soni, nta bitari bitera soni, vyose urimo tienet. Umuti basiga ibirato. Reka kuba netre sha. Haleluya. Reka kuba netre. Nshaka kuba mucaha ngo wongere ube mu vy'ukugororoka. Yohana aravuga mu vyahishuriwe Yohana ngo hanze ngo hazoba bande. Mesheri zami, kumbure ko nakaze mu nyigisho, ariko nanje ndemera yuko umuntu ashobora kuba ariko aranigana n'ububeshi. Simvuga ko umukristo atavyanigana navyo, ariko burya n'abantu bakunda kubesha bakabikora. Ariko kandi no mu vy'ubwami agaca bereka kabirimwo. Yesu ashimwe. Abantu bakunda gusambana no kubikora bakabikora. Birashoboka ko iyo mpwemu igishaka kukuzingazinga, ariko ikibazo mbega inyifato yawe ni yahe? Aka kantu karumvikana. Kumuntu ushaka kuja muri culpability kubera ico kigwana naco bitwaye, shishikara mwene data uri mu nzira nziza, kandi Imana iguhezagira, Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ariko izeye kubohoka nukumenya yuko wewe uri umuja wo kugororoka, nta kindi utsindisha ingeso atari kwatuza akanwa icuri imbere y'ico kintu. Rero Imana ibahezagire. Amen. Haleluya. Ntukunde kwiba ngo ubikore, ntukunde kubesha ngo ubikore, ntukunde gushavura ngo wamugenda urya n'isya z'amenyo ngo babibone. Oya, exerce toi. Haleluya. Kuko ngingero y'icaha ni ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Amen.
haleluya. Iyo tuvuze ko Kristo yapfiriye ibyaha byacu, bene data, birarengeye yuko ucuza ukihana ibyaha wakoze, hanyuma igihe kanaka ukazogaruka kwihana ibindi wakoze, ikindi gihe kanaka ukagaruka kwihana ibyaha wakoze. Iyo siyo siguro yuko Kristo yapfiriye ibyaha. Ubundi iyo bavuze ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu, bisigura yuko ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose utari munsi y'ubuja bw'icaha. Birashoboka cyane ntibishoboka? Birashoboka. Kuko Abaroma ahanye igice cya 6 umurongo wa 19 uduze hejuru, Bibiliya ivuga ngo Kristo yapfuye rimwe ku caha. Mu yandi majambo, si nkuko bavuga ngo jewe ivyo nkoze ni ibi, ibindi bibazo bizogaruka mu bijanye n'ivy'icaha nimuze mu ndondere. Sico bisigura. Kristo yapfuye rimwe ku caha bisigura ngo iki kintu ndagikoze une fois pour toutes. Iyi moteri ndayikoze rimwe rizima, ntizosubira gupfa. Gico Yesu yakoze. Uyu munsi ushobora kubaho utari munsi y'ubuja bw'icaha. Ushobora kubaho uri munsi y'ubuja bwo kugororoka muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibi rero kugira ngo ubibemwo ubanza kubimenya. Umaze kubimenya, iyi connaissance nico kigwanisho ca mbere cyo kunesha icaha. Oh, haleluya. Dukobera umwami wacu amashi. Haleluya. Amen. Abaririmbyi baze dusenge turangiza. Mwene data, turi abaja bukugororoka kuko twaguzwe igiciro. Haleluya. Twaguzwe igiciro. Ubuzima bwawe si ubwawe, ariko Kristo yarakuguze. Niwe mwami wawe, niwe akuganza. Reka rero akuganzirize mu byo ashaka, apana mu byo wewe ushaka. Haleluya. Rero turashaka kuvyaguruka kugira ngo turangize. Uduze ibiganza vyawe, dongera kuruhu, ugira Imana ati Imana ndase kuvanga ibi, ati ndase kuba mu bwitegevyo w'icaha, ugira ati ndagushima ko wampaye uhuru, wampaye ubwitegevyo wo kudacumura ko nikompeye, wampaye ubwitegevyo wo kuva mu caha no kunesha icaha. wajura kunyotewe, ndakwihaye, ukoresheje ugomba, ukoresha ukugomba, ndaje mwami. Muri wewe niho ndukira, ahandi hose ndumuruho, no kuvaho abuwande, kwari wewe munezero wanje, ndakwihaye. Agomba nakire umuntu agomba kwakira Kristo Yesu. Uduze ikiganza niba ushaka kwakira Yesu tugufashe. Umuntu ashaka kwakira umwami Yesu aduze ikiganza ciwe hejuru.
ndamubona umwe hari inyuma, Imana imugirire neza. Haleluya. Ndamusabe aze ngaho imbere kugira yakire umwami Yesu. Abandi ni musamare. N'undi wese agomba kwakira Yesu uyu munsi, atera intambwe aze ngaho imbere. Nutahe utavuye munsi y'ubuja bw'icyaha. N'undi wese akeneye ati ndagomba kuva munsi y'ubuja bw'icyaha, aze yakira umwami Yesu. Haleluya. Tumusabe Eloge amufashe yakire Kristo uyu mwene data. Abasigaye tuduze ibiganza dushime. Mana ndaguhaye icyubahiro, urakoze cyane. Iri jambo wariduhaye nk'imbuto, imbuto yo kudutera intege, imbuto yo kuduha kumaramaza, imbuto yo gutahura ubuntu buduha kwikunga muri cyaha, imbuto yo kumenya ko ubuntu buduha kwikunga muri cyaha, imbuto yo kuduha kuganzwa nawe, kuganzwa n'ingeso zawe, kuganzwa n'imibereho yawe, imbuto yo kuduha kwanga ibyo wanga no gukunda ibyo ukunda. Turaguhaye icyubahiro, reka tumukorere amashyi menshi. Uwo mwami wacu arabikwiriye, arabikwiriye, arabikwiriye. Haleluya. Amen. Bene data, Imana ibagirire neza cyane.